bagomba rero heze abahejije kwizerwa gusigwa amavuta kuko maze kubibona muri Pentecote twasanze kugira ushike kuri runo rwego bicakura nukuri muri Pentecote ntawaduka bifise intambuko nyinshi cyane. Nagomba nongere nkengurukire Pasteur Samuel aho wenyene avuga ati numva amagara atanka ububasha bwo kuranga ibikorwa Imana yashinze ati imurondere uwundi. Ico ni ikimenyetso ca demokarasi kabisa. Si ijambo ry'Imana gusa numva na demokarasi irimo, aho navuga ati je naho amategeko andekurira kubandanya numva ko hoba ibisikanya byiza. Turamukengurukiye cyane ko yabyitwayemo neza. turacashishikara n'abakeza uyu mwanya twagomba guha umwanya nyakubahwa y'agaserukira leta n'abashike hano akeza. cyane abanyakubaho mwese ukanye ngaha wese mu cyubahiro Imana yamuhaye tugire Kristo. Imbere ya byose agomba mufashe dukengurukire Imana mushobora byose data wa twese uri mu ijuru ku nguvu yaduhaye ubushobozi yaduhaye bwo gushika ngaha uko turi ngaha murabona ko abereye cyane. Mumfashe tubikomere amashyi menshi cyane. Mu izina ry'umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano yafatiriwe mu kanota ka nyuma no ku izina ryanjye nyene agomba nkenguruke ubutumire mwaduhaye kuza kwifatikanya namwe muri bino birori biteye ubwoba. Turakengurutse rero ko na ntaryo mwama mubwira leta ibyo muriko murakora biba bito biba bikuru mugabo leta ikabimenya. Ico ni ikimenyetso c'uko mwitunganya neza mu by'intwaro mu by'amategeko ibintu by'iwanyu bimeze neza kuko ufise ibyahisha acatangura kunyegeza amaso ya leta kuko leta nayo ntinyegezwa uko winyegeza niko ikubona. Bagomba rero heze abahejije kwizerwa gusigwa amavuta kuko maze kubibona muri Pentecote twasanze kugira ushike kuri runo rwego bicakura. Nukuri muri Pentecote ntawaduka bifise intambuko nyinshi cyane gushikaho uba umwungere pastori wa mbere cyangwa wa kabiri. Ingazi nyinshi rwose n'ubwizigirwa turabakeje rero. Imana ibaje imbere mu bikorwa byanyu byose kandi amavuta mwasizwe ntazopfa ubusa kuko hariho abandi baba bayaronka ugasanga umenga bikubise mu
ivumbi ntusubire no kuyabona iyo wayabonye byaca bikora nubwo muri Pentecote ntavyo turabona. Imana rero ibahezagire. Nagomba nongere nkengurukire Pastor Samuel uko ivyo numvise ngaha navyo niketse ko mwari mufise indongozi imeze neza cyane, aho wenyine avuga ati numva amagara atanka ububasha bwo kuranga ibikorwa Imana yashinze imurondere uwundi. Icyo ni ikimenyetso cya demokarasi kabisa. Muri Pentecote si ijambo ry'Imana gusa, numva na demokarasi irimo. Aho navuga ati je naho amategeko andekurira kubandanya, numva ko bibisikanya byiza turabakeje kandi nawe nyine umushikirize ubutumwa ko tumukengurukiye. Turamukengurukiye cyane ko yabyitwayemo neza. Nibyo muri Pentecote ibikorwa twe turashima ko bigenda neza, na cyane cyane ko umushikiranganji nta makete turabona anyuragiranwa avuga ngo nakangiriye nabi, avuga ngo pastor turabiyamirije, avuga ngo mwarimu turamwase, yerekana ko hari uburongozi bwiza. Eka ntanabaraza kwitwara muri leta, ntanabaritwarirwa, uvuga ko muri rusange bigenda neza. Nifuza kuvuga ko n'ayandi mashengero yoza kurahura iwanyu kungene mu bigenza bimeze neza byose mu bibaho, nabo babigendere kugira turonke abakristu bameze neza nk'uku mu mashengero yose. Birevuga nongera ndabisubira kuko ari amashengero usanga bigoye, usanga pastor kugira yugure Bibiliya arinda gusaba polisi. Ego usanga bigoye kuko ubundi nawe yavuze ngo kubaha amategeko bituma umupolisi aruhuka. Hageze aho uza arutara ukavuga ati komiseri n'umukira abapolisi biragoye. Rero n'abandi twabonye bagwanira arutara, mwafise inkoni urundi imbugita kandi ngaha mu Burundi wajeni wa mbere ngo nabo wa kabiri wakuntu bambaye ikibanza. Ibyo byose ni ibintu nibaza ko muri Pentecote bitaraba kandi twifuza ko vyohaba kuko ufise kahise keza. Iryo jambo rya mbere karukeza abene data barose ayo mabanga, ubwo ndanabibutsa yuko igihugu cy'u Burundi gifise ibikorwa byinshi kiriko kirakora kandi tubikorera mu Burundi. Abo abajije kurongora n'abarundi, uvuga twebwe nka leta kuva mu mwaka wa 2018 dusubwirizwa shingiro ishira Imana imbere. Ibikorwa dukora tubikora n'abanyagihugu ubwo twashize Imana imbere, namwe ibikorwa mujejwe bikora mu bene b'igihugu b'abarundi mwashize Imana imbere. Byumvikana ko duhuriza hagati, duhuriza kumwene gihugu, tugahuriza no gushira Imana imbere. Ico rero kibe umugozi udufatanya nka leta n'urushengero kugira ibyo dukora byose twiyumvire ineza y'abenegihugu n'ineza icyo Imana ishaka abaco dukora twese. Hakenguruka rero ndongera nkeza abateguye bino bintu bose, bino birori abonye ko ari ibintu bitunganije neza. Nongera nshimira amakorali abavuze ku butumwa kuko birahimbaye cyane, kuko ugize Imana ukumva abantu bavuga ijambo ry'Imana kandi ubona bariviva baribamo nyene, usanga nawe winjiye
Pentecote nabo nyine turabakeje kuko bahitamo neza cyane cyane Pentecote Bujumbura baje guhitamo uno munsi igikorwa cyabaye kirekire ndabizi mugabo ibyo twiboneye kuko bahisemo neza abongere bazobayobora neza nabo bazobabere intama nziza zitona twamatuvuga uko ugiye kuragira intama zora ugiye inyuma mugabo kenshi bavuga impene nizo zica zigorana ubusho ntuvuge ko ari intama impene ngo ugiye inyuma iz'imbere usanga zakoze ugiye imbere naho iz'inyuma hani mutoro abakristo muri Pentecote ya Bujumbura nibaze ko atari uko bonye atari impene ari intama nyantama. Ubugira gatatu agomba nimutse ko ibikorwa nk'ibi nabiheruka ko Nyanza-Lac kandi bari barutumiye naho nyene mu gihe ahandi ibyo twifuza kubyo banga tugenda umenga tujanye n'abapolisi bazimya umuriro muri Pentecote gushika usanga ari amahoro gusa. Rero leta y'Uburundi irabakeje ubandanye gutyo ibikorwa nk'ibi mubandanye mugabo ishimo n'ibindi bikorwa kuko hariho n'amavuga cyane kuko ngira ariko ariho negereye rwose umwungere wa Maramvya nabonye umenga ari ngaha ndakunda kubivuga cyane ko Pentecote Maramvya uruhara rw'indero mu ntara ya Kayanza atari ya mbere sinzi ikindi kibanza twonye kandi n'ahandi hose mu zindi ntara akazi na Pentecote muri education imbere abasabe rero ko mubandanirizaho nimugora n'ibindi bisata naho nyine mujemo kuko ibikorwa by'ibyo ntibibuze mugabo basaba ko boshigikira ibikorwa leta iriko irakora byo kugwiza umwimbu byo kurwanya ubukene kugira ngo jambo nyicubwa mukuru w'igihugu cyacu yavuga ati umuntu wose uronke ibyo ufungura umufuko wose uronke amafaranga ije mu ngiro koko intango yaratanguye mugabo ibikorwa biriho na mwebwe uruhara umurubuze nibaza ko byaba byiza tubana dushyira hamwe igihugu cyacu tukacubaka twese atamwe asigaye inyuma na cyane cyane muri ibyo bijyanye n'iterambere ry'abenegihugu mugabo hakaba hari n'ibindi bikorwa murabizi ibi byo gusubiza hamwe ibikorwa bijyanye no kwegereza ubutegetsi abenegihugu ko namwe murafise icyo mujejwe wese muhara rwiwe dushyire hamwe twese ingufu igihugu cyacu gitera imbere mu mpande zose. Sinorangiza rero hasubiye gukemuka nongera nteza kugira kandi ababizewe nongera ndabizeza ko nk'uko musanzwe mukora neza natwe turabashigikiye mu bikorwa. Rero mwanya kubaho mwese urumva umwanya mwiza wo kubashimariza ibyiza gukorera igihugu no guteza abizewe mugabo nongera mvuga ko cyane cyane pastori wa mbere pastori wa kabiri badufashe kwigisha Imana icacu badufashe cyane kuri icyo ko kuvuga gukunda Imana abantu bataramenya neza Imana icacu Imana iyo ariyo biragoye ko ushobora gukunda umuntu utazi ushyira ingufu nyinshi mbereke ko Imana
ya mazina bayita ko Imana ari urukundo, hari urukundo haba byose, hanyuma ko Imana ari data wa twese. Bivuga data wa twese nta mwanzi twese kugira kivugo mwene data. Ese mwene data nyine data wa twese, urinzi unakivuga data wa twese kirazira ko waba mugenzi wawe, kirazira ko muremekaniriza, kirazira ko mubeshera, kirazira ko mukorera ikibi icyo ari cyo cyose. Tujya wa mupasiteri muri Tanzania tubwire byumvikana ko uruhara ruracahari turavye iyo tuvuye igihugu cy'u Burundi. Uruhara rwa pastori ntangere kugira twubake imitima, cyane cyane ko ico muhamagariwe cyane cyane nka pastori kubaka imitima y'abarundi. Sivuze imitima y'abayobozi gusa cyangwa muri Pentecote gusa, kuko aho mugendera, abo muvukana, abavyara banyu bose saba Pentecote. Aho mugendera si Bujumbura gusa, n'imitima y'abarundi mudufashe kuyubaka, natwe tubajane muri rya terambere bafise imitima imeze neza itunganye. Nico hakuna agomba ndabahamagarira menya kubaho, ndazi ko mubikora, mugabo murushirizeho, mwiteho imitima cyane cyane, mubereke ko Imana ari urukundo, Imana ari data wa twese, byagiye mu ijuru. Murakoze, Imana ibaheze.